Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu, turasabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu Injili ya Matayo ku kigabane cyaho cya kabiri guhera ku karongo ka mbere kugeza ku ka gatandatu. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo abamajusi bashikanira umwana Yezu. Aho Yezu yavukira i Betelehemu y Ubuyunda ku ngoma y'umwami Herodi, abamajusi bashitse Yerusalemu bavuye mu buseruko bavuga bati, umwami w'abayuda aheruka kuvuka ari hehe? Twabonye inyenyeri imuranga mu buseruko duca tuza kumusenga. Umwami Herodi abyumvise bimutera koba, we nabi i Yerusalemu bose. Akoranya rero abahereza nkuka bakuru n'abanditsi b'igihugu bose, ababaza ikibanza Kristu yategerezwa kuvukiramo. Nabo bamwishura bati, ni Betelehemu y'Ubuyuda, kuko ariho umuhanuzi yavuze aho yandika ati, ewe Betelehemu, ewe Betelehemu ntara y'Ubuyuda, ntabwo uri muto mu bisagara by'Ubuyuda, kuko iwawe niho hazova umwami azorongora igihugu canje Isirayeli. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana rero, turiko turizihiza canke se turiko turanezerwa n'umunsi mukuru wo kuvuka kwa Yezu Kristu. Aleluya, amen. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Emmanuel, Imana mu bantu. Ijambo ry'umutwe riratubwira ngo abamajusi bashikanira umwana Yezu. Abamajusi bashikanira umwana Yezu canke se ahandi usanga bungere. Ego rimwe akavuga ngo aho Yezu yavukira i Betelehemu y'Ubuyuda ku ngoma y'umwami Herodi. Aho Yezu yavukira i Betelehemu mu Buyuda ku ngoma, mbega ku ngoma y'Abayuda, mbega hatwara umwami Herodi. Abamajusi bashitse i Yerusalemu bavuye mu buseruko. Ngo barashitse i Yerusalemu bavuye mu buseruko. Kabiri hakavuga ngo bavuga bati, umwami w'Abayuda aheruka kuvuka ari hehe? Aleluya, amen. Abamajusi baje babaza ati, muturangire umwami w'Abayuda aheruka kuvuka ari hehe? Bana b'Imana, aba bari abamajusi, ntabwo bari Abayuda, ariko cyabakuye iyo bari baje gumusenga, baje babaririkiza, baje barondera aho umwami w'isi ari. Byerekana ko ntabwo ari umwami w'Abayuda gusa, yari umwami w'isi yose. Aleluya, amen. Turabandanya. Twabonye inyenyeri imuranga mu buseruko duca tuza kumusenga. Aleluya, amen. Abamajusi baravuga ati, twabonye inyenyeri imuranga. Twabonye inyenyeri, turabona neza ko ari inyenyeri iramuranga, irabonesha amahoro. Duca tuva iyo twari tuza kumusenga. Gatatu akavuga ngo umwami Herodi abyumvise bimutera koba, we n'ab'i Yerusalemu bose. Imana dutabare cyane. Herodi arapfuha, atangura gupfuha ngo we
n'ab'i Yeruzalemu bana b'Imana. Herodi n'amaburiburi ntiyarabuze imyaka 40 canke 50. Mugabo ishari, umunoho, umwina w'ibyisi uramuhabuye tiyo, ndakuwe ku butegetsi karabaye, ndakuwe ku ngoma. Uwo mwana bariko barikugura yavutse aje kunkura ku ngoma. Bana b'Imana, tuze turaraba ibyo dukorera ngaha mw'isi. Umuntu mu kazi hinjira uwundi muntu, ari umuntu azi ubwenge akaraba ati uyu muntu kumenga arandusha ubwenge, uyu muntu kwandusha amashure, ntazohava ankura ku bumeneja, sinzohava nisanga ari we yabaye hejuru y'igiti fise, ugaca uhiga utuntu two kumugaburira ukaba umunaze. Utarose n'ingene umuhereza mu gafana canke mu kayeri, uca wiyaranje ukagenda kuri babandi bakorera mu gifuri, ati nakarambangamiye umunkuriyeho uwo bukoze nzoguha n'ivyahehe. Ugata ukemera ugaheba n'imishari ngahe canke ukaguza n'itongo kugira wice umuntu. Imana iduhe gutahura cyane. Bana b'Imana, imbere yuko tuza turakora ibibi, tuze tubanza twibaza imyaka tuzomara ngaha mw'isi. Birababaje kwicisha umuntu, birababaze kwica umuntu, ukamuhohotera agapfa gahera, agapfa kabisa, kandi nawe utazomara imyaka 100 yo. Imana iduhe kwitahura cyane, kuko tugendera habikwa basi. Herodi umujinya uramujya, nubwo bavuze ngo n'ab'i Yeruzalemu bose, sinibaza ko ab'i Yeruzalemu bose bababajwe nuko Yezu avutse, ahubwo hasa bajya abashinga ntaye b'umwami bajya bo hafi nyene baba manager ba premier ministre, abashinga amateka na bankenguza amateka cyane cyane ati turagowe, uyo muntu uyo mwana avutse azoca ashinga igisirikare kiwe, azoca ashinga leta yiwe, azoca ashinga abatware biwe, twebwe na Herodi tuzoca tugenda pi. Imana iduhe kubitahura cyane. Kana yakavuga ngo akoranya rero abahereza nkuka bakuru n'abanditsi b'igihugu bose, ababaza ikibanza Kristu yategerezwa kuvukiramo. Akoranya abahereza nkuka bakuruga, niho kuvuga akoranya abapatiri ba musenyeri, arakoranya abapasteri, arakoranya abashehe, arabakoranya ati turagowe. Uyu muntu ko yigezwe kuvugwa. Muribuka ko igihe Imana ariko irabwira Akazi ngo asabe ikimenyetso, Akazi tishwije we nta kimenyetso ndiko ndasaba, mugabo Imana yonyene ikavuga ati je ndabihera ikimenyetso, umwigeme azosaminda, azovyara umwana w'umuhungu, azokwitwa Emmanuel. Rero unyi rero Herode arapanika, arahangayika ati turagowe, turatewe, amatara tuvuye mu kanwa, ibyo twahora twigira bigiye kuyangara, ahubwo nimundangire aho uyu mwana azovukira, ahategerezwa kuzovukira, aho bagiye baravuga, kuko bana b'Imana ntabwo byari bije ari bishasha, bari babisanganywe, bari basanzwe babizi. Urumva kuva kuri Akazi bari bazi ko vyanditswe ko umwigeme azosaminda akavyara umwana w'umuhungu, ahubwo bakibaza ati mbega uyo azovuka ryari. Hari haciye imyaka ibyo byaravuzwe, babisoma mu bitabo. Ariko Mana,
ewe ubwenge bwaratugoye kweri, biratugora kuko iyo tuba bakurikirana ibitabo neza n'ubu tuba dusoma Bibiliya tukamenya ibintu, tukamenya ingene tugomba kwitwara mu iyi si, kuko duciye nubwo turi mu munezero wa Pasika duciye tugaruka tukabona igihe Yezu yari karababazwa, igihe yari karigisha mu rusengero avuga ngo mutima w'Imana ari kuri jewe kuko yandungitse ngo mvuge inkuru nzizi, nyuma ati burya rero ni jewe. Bagaca bahera ati arigereranije, arishushanije, aratutse Imana, avuga ngo niwe. Kandi kuva avuka barabonye ko n'abamajusi abungere bagiye kumusenga, baramenye ko uwo mwana wa Mariya na Yozefu bamuhungishije mu Misiri, hagatikira abana benshi kubera Herodi yumva ati ibyo onyi bariya ba Pilato n'aba Kayizari ntibaba barishe Yezu, canke se bari kubanza bagatohoza neza imbere yuko bamukorera ikibi. Ariko rero turazi neza ni Pilato, umugore wiwe yamubwiye ati ntuhirahire ukora kwayo maraso y'umuntu mweranda, kuko naraye ndarota ibimwerekeye. Rero bana b'Imana, gusoma ibitabo, gusoma Bibiliya, hari aho wogera ukiyumvira ati yamara iki gihe turimo na Yezu yari yaratubwiye yuko igihe cyo kuza kwiwe hazoza benshi bamwiyitirira ati muze muraba amaso ntimuze mujeyo. Ibi rero biratwereka ko dukwiye kuza turasoma Bibiliya tukashira mu mutwe tukanasenga, Imana ikaduha umutima mweranda wo gusobanukirwa ibyanditse, kugira iki gihe twebwe turimo ni igihe kibi cyane bana b'Imana, ni igihe kibi kiriko kiraba kibi, kigenda kiba kibi gose, kugira ibyanditswe muri Bibiliya bihere bidusobanukireko. Rero umuntu atasoma ngo yitwararike ntabwo yomenya iki gihe turimo. Wohava wibwira ati iki gihe turimo ni icyo kuryoherwa, ni icyo kunezerwa, ni icyo kugisi, umugani wa babandi ngo nukugisi, ni icyo kugikirori, ni icyo Imana iduhe gutahura cyane. Igihe turimo turiko turiregereza mu bihe bya Antikristu akora ku mugaragaro, kuko n'ubushize narabivuze, urabona amamodoka y'abaruminati, y'abafirimaso, yewe n'amasengero mu bihugu biteye imbere, amasengero ya shitani uyabona gutya. Jewe hariho aho twamaduca hari ishengero rya firimaso, kandi hari n'igihe twama tugira gutya tukabona turi mu rusengero turiko turategura, kuko hari ahantu dutegurira indirimbo mu rusengero ruraho, ukabona abantu bariko baradutura kwa maguru. Kindi gihe nabonye umugore n'umwana baza kubera barabazungu natwe turabirabure turiko turategura, nibaza abana bariko ngo cece ngo biki turamubwira, acabo ngo sorry ngo different church. Urumva acabona ko yihenze, agiye ahatari arabaza ngo yuko ari karagenda ku iryo sengero ry'abafirimazi. Imana idutabare cyane. Niho natangwe kuba ngo buriya ngo hariya ngo maje hariya ngo hari ishengero ry'abafirimazi. Ntiyewe kaye Mana we, nanje umunsi umwe nari nagiye gutegura, ngenda hakiri kare, njamba ndazunguruka ntambuka n'amaguru, ndindiriye abandi nagiye kare kugira mbe ndatambuka ngenda ndavuga n'ishapure. Niho nagera ahantu mbona iki kamparti kihari, mbona ni mukama wanje, kumba n'urusengero rw'abafirimaso. Mana, Imana idutabare cyane. Rero bana b'Imana, nukuza turaraba rero igihe turimo tugatahura neza, tugasaba mutima mweranda, tugatahukirwa
neza ibintu biri muri iki gihe turimo. Tukamenya ko ubu ibintu by'ikoranabuhanga, nyimba ari ikoranabuhanga, umugani w'umunyarwanda, abanyarwanda niho nagiye numva iryo jambo ngo ry'ikoranabuhanga, canke ibi bintu by'iterambere by'amakompiyuta, mbega by'amafone agezweho n'ibindi, ama Facebook, ama TikTok n'ibindi, bitujana byinshi, bitujana ahantu habi. Udasomye rero ngo utahure byogorana. Ntuzomenya ko ya microchip bagomba kugushiramwo, uzohavuguma wiyumvira ngo niterambere, ugume wiyumvira ngo ni ibintu ngo byiza bibereye, kandi atari byo, ari ibintu bibi dukwiye kuzogaba kugira ngo tuze twakire. Abamwe bakiriye inshinge za corona, hari abakiriye izitarimwo uburozi, hari n'abakiriye iziri mu burozi baca barapfa ubwo nyene, hari n'abandi bagwaye kubera izo shinge bakiriye. Ibyo byo n'ubu byama bivugirwa ku mugaragaro. Mwarabonye ko muri Amerika nabo byagize kwingaruka baja ku mugaragaro bakavuga, na Trump yababajwe na bijya bintu. Rero bana b'Imana, ni tutasoma Bibliya ngo dufate umwanya dusabe mutima mweranda zaradusobanurira, tuzoba twisanga twaguye mu gobo, mu mwijima, mu bintu bitari byiza. Twari ku nkuru rero ya Herodi ashaka kugira iki, ababazwa nuko Yezu yavutse, akeneye kumwica. Aho reka tubandanye. Ni Betelehemu y Ubuyunda, kuko ariho umuhanuzi yavuze, aho yandika ati, bana b'Imana kuri 5 haravuga ngo nabo bamwishura bati, bariko barishura Herodi yari karababaza aho Yezu azovukira. Nabo bamwishura bati, ni Betelehemu y Ubuyuda, Betelehemu mu Buyuda, kuko ariho umuhanuzi yavuze, aho yandika ati, ewe Betelehemu ntara y'Ubuyuda, ntabwo uri muto mu bisagara by'Ubuyuda, kuko iwawe niho hazova umwami azorongora igihugu canje Isirayeli. Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane. Nyimba Herodi bari bamubwiye aya majambo ko ariho umuhanuzi yavuze, akishimira ko Ubuyuda ariho nubwo aragasagara gato, nubwo aragahugu gato, canke se agakaritiye gato, ariho hazovukira umukiza, hazovukira umwami, hazovukira umwami w'isi yose, azoragira canke se azoserukira igihugu cy'Imana Isirayeli, igihugu cyanje Isirayeli. Uko niko Imana yavuga, Isirayeli. Ariko tunezerwa nuko twabonye ko n'abanyamahanga bagiye gusenga Yezu, n'abanyamahanga abungere bavuye kure bakagenda gusenga, bakagenda gushikanira umwana Yezu. Herodi arababaye, n'abashinga ntahe biwe n'abahereza nkuka bariko bariga ku kibazo cy'uwo mwana yavutse, ngo ni mu Buyuda, ni mu ntara y'Ubuyuda. Umuhanuzi yaravuze ati, ewe Betelehemu nturi muto, niho umukiza azovukira. Herodi arabyumvise. None nyimba abahanuzi bari barabihanuye, kuko ari karagwanya ijambo ryavuzwe n'Imana. Umunyarwanda nawe yavuze ngo nta jambo ryavuze Imana ngo rihere. Ubwo nyene nta jambo ryavuze Imana ngo rihere, ako karirimbo nkunda kukumviriza, nyene ukumva kararyoshye. Mu by'ukuri nta jambo Imana yavuze rizohera. Abana b'Imana,
ibiba byose mu isi Bibiliya irabiduha byose. Umuntu asamaye azogenda gihonomo, mugani y'abinkerebutsi azofata gumye amenya ati buriya nk'umuntu afise Bibiliya aramenya ati burya Bibiliya nicyo kigwanisho cya mbere mu isi kihari umuntu akwiye kwama yishimikije, akwiye kwama aseguye mu kuboko kwiwe, ku buryo udakwiye kumara iminsi ibaze nko kumara indwi utaratora Bibiliya, mu gihe hari n'abatayikoza barindira gusa kumva ikintu cyanditse muri Bibiliya ari uko agiye ku rusengero, ari uko kuwa Mungu canke kuwa gatandatu hageze ku isabato se canke kwijuma, ibintu nk'ibyo. Rero bana b'Imana, byoba byiza umuntu agiye yisomera agasaba mutima mweranda agatahura, kuko birababaje kuba umuntu azoja mu muriro udahera kandi yari afise Bibiliya mu nzu, kandi yarasomye canke se yarumva amajambo umukama, kuko hariho abantu bazogwa mu gobo, bazogwa mu muriro kubera kuvangavanga amadini. Warabuze ahantu wohagarara, uguma uvuga ati ngiye hariya, ngiye kurondera Imana hariya, ngiye yo ukaburaho uhagarara. Mugabo ni wahagarara neza ukishimikiza intwaro yawe ya Bibiliya, ukamenya ko uzura yisomera, ukamenya ngene witwara, uzomenya ni dini uhagararamo neza, uvuga uti iri ni dini by'ukuri, ntabwo ari dini ry'uburofa rofa nk'aya madini wumva ngo ndonderera ngo aho riri ngo ririmo n'abakristo, ngo umuntu ngo yorigurana n'abakristo. Ibaze kubona abantu bagurishanya amashengero n'abakristo barimo. Imana iduhe gutahura cyane. Hanyuma umunsi mukuru mwiza Emmanuel muri twebwe, hama tuze twibuka bandi kugira twese tube umwe, dusangire tunezerwe hamwe, ntitube ibinezero by'abakize gusa, abahangayitse tukabirengagiza. Kera niho muri Australia twari dufise mu ministry nk'ubu ko hari hageze uko yavuga ati hariho abana badafise base, badafise ba nyina bakora akazi, bari mu miryango ikenye igihumbi buri mwana. Hariho abagore batagira abagabo bahangayitse badafise akazi igihumbi. Mana yanje, uwo rero yari mwiza, yaraduha twese, n'abandi ni beza, ariko uyo nzokwama ndamwivuga. Rero tukajya Noheli tunezerewe, mu ministry yayidukoreye neza. None ubu twaribagiwe, bona amabire amafagitire kuriha biratugora. Umukama yeza tube hafi, mwarahezagiwe n'Imana. Umunsi mukuru mwiza, mbere n'umwaka mushasha mwiza. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.